nk'uko akunda kubigenza uko umunsi w'Imana utashe, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, Icegera ciwe ca kabiri Nyakwubahwa Fabrice NKURUNZIZA na bamwe mu bakenguzamateka yarifadikanije n'abakirisito bo mw'Ishengero Méthodiste Unie Paruwase Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2023 ndamukiza no mwaka. Mu nsiguro z'ijambo ry'Imana yashikirije abakirisito baraho yishimikije ivyanditswe muri Zaburi igabane c'147 kuva ku murongo w'10 gushika ku w'11 aho yashikirije ko Imana inezerwa n'abayubaha hanyuma tukitega imbabazi zayo. Ati rero tugira umutima utinya Imana, iradukunda kandi izotugirira neza. Si ubwiza bwacu, si ibyubahiro dufise muri ino si, si amafaranga dufise muri ino si, si amapromotion twuba dufise, si uko turabahambaye. Ivy'Imana si byo binizera cyane, ariko ijambo ry'Imana rimbariye ngo uhoraho anezerwa abamwubaha. Ngicyo kintu gihimbara Imana, kubaha Imana ufise canke udafise, uri uw'icubahiro canke utari uw'icubahiro, ufise amashure waraminuje canke ufise yabaye canke atanayifise, ufise ibirara mu nzu n'ibirara hanze canke udafise na kimwe, kinezera uhoraho nuko tumwubaha, akanezerwa nuko twitega imbabazi ziwe. Haleluya. Witege imbabazi z'Imana, kuko ibyo bindi byose Imana irazi ko tubikeneye. Usomye hejuru ngo igaburira ibitungwa ibyo kurya byabyo n'ibyana by'ibikona byayagura. Ibyo Imana irabyitwararika, irabigaburira. Ariko ku bana b'abantu irakeneye ko tuyubaha. Haleluya. Irakeneye ko twitega imbabazi z'Imana. Imana yacu irakeneye yuko tugirana imigendero myiza, kuko nicyo yaturemeye. Yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze, yaturemeye kugira ngo tuyiheshe ishimwe. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka akongera agaserukira imbere y'amategeko Ishengero Méthodiste Unie mu Burundi yarashimikiye kandi mu vyanditswe mu Bafilipi igabane ca mbere kuva ku murongo wa 27 gushika ku wa 30 aho yavuze ati wame uri cete gisomeka, no kuvuga umugororotsi. Yaciye ashikiriza ko mu ngeso zacu no mu byo dukora birangwe n'ubuntu bwiza, duhagarare dushikamye, twubahe Yesu Kristo, duhuze umutima mu kugwanira ubutumwa bwiza no kudakangwa n'abansi mu kintu na kimwe.